ureze mufate nk'umwana wawe mbere yo gufata gushwanira umwana ureze ugasanga ni donc ari kumutwe usana n'amakosa dufise ugasanga umwana wawe niwe afise amakosa byose bikaca bitugwako uri kumena umutima w'uwo muntu rero ukora ikintu nturi kakorera Imana. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe ubivuzekw'iki aho namo ndabazaniye abatumire batandukanye aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ndi kumwe n'umutumire mwiza cyane umwigeme aberewe tuza kurabira hamwe ibijanye n'abana baba mu famille ugasanga umwana bakwa uncle canke bakwa tantine wiwe canke abakundi umuntu umwe muri famille wabo tuza kuraba imibereho yabo ngene babasanzwe babayeho intambamye bahura nazo n'ingene bo byifatamwo muri make tuza kurabira hamwe rero turi kumwe n'uno mwigeme asanzwe ari n'umukozi w'Imana asanzwe yararirimbye n'indirimbo zibiri za gospel kandi akibandanya kikarategwa no kuririmba izindi mwumva ko ari umukozi w'Imana inama za kubagira muze kuzifata nkama ejo zashobora kubafasha mu buzima buzogenda mubamwo bugiye bitandukanye haba kuri abo batunze abo bana bo mu muryango iwabo haba kuri abo bana babo baye mu famille bose turaza kurabira hamwe ingene imibereho hagendiragenda n'ingene bagenda bavyitwara mpara bavyitwaramwe neza kandi hari n'abavyitwaramwe nabi bose rero turaza kurabira mugumane naco ntimuje kure ariko imbere ko twinjira mu kiganiro katumusabe atwidondora umenya ati miko muganira nande ninde ariko atanga izo mpanuro ninde ariko atubwira ivyo bintu muganire muzo muri ko muraganira. Amazina yawe kwitande? Nitwa Uwimana Chanella. Uwimana Chanella usanzwe uba hehe? Ba mu Gihosha. Mu Gihosha usanzwe ukora iki? Nta kazi office. Yego. Nta kazi office warize amashure? Oya. Wagize amahirwe yo kwiga amashure? Sinagize amahirwe yo kwiga kubera byarangoye ubuzima. Nta na makeya ugasanga wagarukiye 6e cyangwa wagarukiye 4e nguka waragize amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika. Gusoma no kwandika ndabihize. Ariko wagarukiye mu kangahe batari? Sida gusa nagarukiye mu mashuri mato vraiment sinize vraiment. Sinobesha ngo nyene ngo narizo ya. Nawabwiye tugitangura ko asanzwe n'umukozi w'Imana aririmba indirimbo za gospel kuvuga icyo ubwiwe n'umukozi w'Imana urashaka kuzoba muri famille mu myaka iza cyangwa ugasanga n'uburi kurabayo ariko ukazomenya ati hari umukozi w'Imana yaciye kuri Roy TV yaratubwiye ko ibintu tuzobyitwaramo ugasanga urashaho ugomba gushika uramenya ingene byitwaramwo bivanye n'ikiganiro uzokugirana na Chanella woba warabaye muri famille canke wakuze ufise amahirwe yo kubana n'abavyeyi? Sinagize amahirwe yo kubana n'abavyeyi banje ariko naragenda aregwa na famille cyangwa nkaregwa n'abandi banatari famille rero muri urwo rugendo nyene turakomererwa cane. Tukiri ngaho nyene mushaka kutubwira ibintu muhurirayo navyo muri izo famille mugenda muraba kugira ngo ariko badukurikira ushaka ko barahura navyo cyangwa bazohura navyo muri kazoza bazomenya ati Chanella ibintu byarabibonye bitwaye umuntu yarihanganye kandi byarakunze mushaka kutubwira ibyo mwagiye murahura navyo. Rakoze tugenda turahurana byinshi muri urwo rugendo kubera yuko nyine uhura n'ama challenge menshi mu buzima bitandukanye ko ntuburi kumwe na mama washaka kugutahura ntuburi kumwe na papa washaka kukumva ngo agutahure rero vraiment turakomereka nyine mu mitima usanga ukura warigunze cyane ukura nkaho menga uri wenyene. Rero abana baba mu mafamiye canke ashobora kuba baba muri famille so ataba mu muryango atari famille yabo ariko vraiment bagenda bahana ingwara zitandukanye. Sizo nka jewe ni byinshi nagenda hura navyo narahuye n'ibintu bikomeye ushika yaho nyene sigara bibaza ati none sinzi bibaza ati naremewe iki ariko nyene tundashima Imana ubu yuko nyene nta kwiganyira muri jewe kuko Imana yambereye umugenzi cyane. Ikintu nize nuko ibihe byose twoba turiko turabamwo two kwisunga cyane Imana wogira umugenzi Imana kuko dati umugize umuvyeyi nawe arakubera umuvyeyi
yari muri ibyo bihe mu gihe umwana aba muri ibyo bihe se nk'umwana uhanura aba muri ibyo bihe udafise imana usanga wagiye kwidroga usanga wagiye kugira kwiyahuriza ibiyobyabwenge kugira nyene umutwe wawe utekane kuko uyu munsi ashobora kuba mu muryango ugafatwa nabi ugatukwa ugacurirwa ugasanga baragututse ugira ufungura ukumva wobiheba ufite hari ibigeragezo byinshi urabamubona hari abantu bafasha abantu novuga ko nyene ugasanga akora ikintu kubera nk'uko bavuga ati ubu par exemple ugira untunge uvuze ati akingira ndagufate mugasanga kumfata kwawe ni ukugira nyene profite ata mutima ufise rero nivyo bihe maze kubona biri muri ino si cane tukiri ngaho nyene nubwo Chanella ateka tugira neza na neza ngo yinjire mu mizi aratwiye ko byahuye navyo bikomeye ariko nta byo makuru turashaka kubitubwiye kugira ngo ejo mugenzi wawe ariko aravyumviza w'umukobwa canke w'umuhungu yagenda kuba muri famille azomenya ati ibi bintu birabayo ibinye Chanella nawe yarabibonye yaragize umugenzi Imana yarabirenganye reka nanje mengenda byitwara mushaka kutubwira nka kimwe canke bitatu ushaka kuba warakuriye yo muri famille bukagukomereza asi kintu maze guhura naco gikomeye cane nase kubyizamo kwako byo usanga ntaritse nta kibaza ikintu afite muri ubu buzima ukuntu nyene kwa nakuranye n'abavyeyi banje hawe ukuntu nakuranye n'abavyeyi banje nkagandarirwa na bamwe narabaye mu buzima usanga uri kurabaho ufashwe nabi cane ugasanga uriko ukoreshwa ibintu menga nyene si barose donc umuntu akureba ugasanga barose nk'imashini je ndibuka ikintu kimaze kumbabaza muri ibyo bintu ndabayemwo nashaka gukubitwa nziga ubusa ndi umuntu je nihangana ndi umuntu kandi donc ibintu bibaye ndemera ikosa rikanja kugira ngo haba amahoro kuko nje mu buzima ndanga nko kubuza amahoro umuntu ndibuka ko nashobora gukubitwa nziga ubusa mbesherwa ndibuka ko nashobora kuremana ntirizwa ibintu bibi ndibuka ni byinshi nkaremana ntirizwa ibibi ndibuka ko maze gukoreshwa ibikogwa bimusumba ushika naho intoki zanje zitonyoka basi kwazana nk'amaraso mu biganza ahantu hose kubera ko uri gukoreshwa imirimo igusumba rero nawe n'ibikomere byinshi ugatukwa karazwa ubusa nyine n'ibintu byinshi navuga nawe nabyo ngira tuzobiraga undi munsi maybe gusa nyene ikintu hanura nk'umuntu ari muri ubwo buzima jewe ubwanje ikintu camfashije nize kuganyira Imana gusumba ibindi byose nize guca bugufi nkagira umugenzi Imana ariko imbabaje nakibwira Imana kuko nta muntu mvuga ati wa hafi nari mfise nari kubwira ariko narabwira Imana muri ibyo bihe byose mbayemo rero n'abandi bantu babaye muri ubu buzima baba mu mafamiye bafashwe nabi bafise agahinda kubonerwa ndabizi ni byinshi cyane tugenda turahura navyo ikintu nyamukuru kwisunga Imana bakama bayihereza byose nimba ari bikubabaje ukabibwira Imana biratuma mu buzima bwawe ugira umunezero udasanzwe kuko iyo udafise Imana iyo utabwira ikintu cawe Imana usanga uri kuraba muri bwa buzima ukidroga kugira just uronka amahoro ariko ikintu gitanga amahoro ni Imana ikintu gituma tugira ubuzima bwiza ni Imana gusa tukenga nyene murazi kwiganira nawe ubivuzekw'iki murafite icyo mubivuga ko muri commentaire aho ubaye ushobora kuba bihari cyangwa nawe ushobora kuba umubyeyi utunze abandi bana atari abana bibyariye mu nda yawe ugasanga urafise inama wagira abandi babyeyi batunze abana ugasanga bafata nk'abakozi abonye umwana w'umukobwa aje gutunga kumva araryohewe niwazoca w'umuyaya niwazorera abana ubwo aratomboye azosahurwa n'amahera y'umuyaya yarusha umuyaya nubwo bari umunyeshuri naronka umwanya wo kwiga ugasanga abaye umukozi wawe uramutuma byose ntumugirire umuwe ntushaka ko aruhuka ibyo byose ukaba ari ibigenda bibakomereza nk'igihe hari umukobwa ugasanga aragiye no gutwara inda atifuza bibaye n'amastress afise canke turaza kubigaruka ko imbere yaho gato ugasanga uri umukobwa nubaye
umupapa waho arashaka ko mushurashura kugira ngo ashobore kuguma kurira minerval canke ashobore kuguma agufasha buri kimwe kugira ngo uronke ingene habura mara iminsi tukiri ngaho nyene ivyo vyoba vyaragushikiye byarashikiye byarashikiye nkuko wabivuze ugasanga umugani wawe ugasanga umuntu agutoye kugira just aguprofite canke nk'ahantu ubaye ugasanga nk'umupapa waho kugira just agukorera iciza nuko hobanza hakabivyo ariko ndashima Imana ko bitabaye nari navuga ko tukiri ngaho nyene wavyirinze gutyo n'umusare abana bariko barabamanipure ugasanga umupapa kubera igitinyiro cy'uvuga ati ni ntamwemerera ejo ntazusaba kundira minerval ni ntamwemerera sinzoro ngene mba ndaba turashaka Chanella babwire mu majambo ari hejuru ja ibintu byo kuvuga gutyo bonne graphiste isoni una musi isoni uyirinde kugira ngo inahi wawuze gufasha abantu benshi ari abantu bariko bamubwo buzima ugasanga bariko baravyanida batifuza kubera barangene bo baronka minerval abapako bafata ibikoresho byabo aratahuka tudakoze ibi sinzosaba kuriha minerval tudakoze ibi nzosaba gufungura tudakoze ibi sinzosaba kwitaho ugasanga wewe warabirenganye birakunda no musaba mwana reka dukurikirana reka aca mu ubwo buzima kandi ababaye cyane gusumba uko wari wabaye turashaka umubwira nk'intahe wavyirinze gute mbega ibyo bintu wabijabutse gute no musugeze aho ugeze ibyo bintu warabiciyemo umupapa yarakugobera ugasanga waravyirinze birakunda no musaba n'umuteko birakunda ariko aramubera ibikoresho cyo turashaka umubwira inama byashe bigenda gute kuri wewe uburyo byagenze ufite uburyo byaba babikora bari buke kwibaza ati n'urukundo bafitiye umwana ukabona kugure nk'ikintu ukabona guhaye iki ukibaza n'urukundo ukunda nk'abandi bana bose ariko atari ko bimeze ari juste kugira profite umuntu je narabira je uwo mwanya sinabyitaho ariko ndibuka umugore wiwe ko yigeze kumbaza nyene hari ukuntu mama babona cane aranyicara ikarambwira ati ntutinye mbwira nanico gihe nkatinya mvuga ati nobihera nkumva ubwoba muri jewe ugasanga nk'ubu bagiye nko kazi sote yisigaje kugira nyene je kumva sinabandi kw'ishure agaca yisigaza kumva nk'umupapa gutumike ko n'abandi umwana antumyikiza niki nta musi numwe nja mu cumba cabo ngo nzaniye pandaro mu cumba nkumva birancanze ico gihe ntangira kugira ubwoba muri je ndabimenya ndabona ko iki kintu nyene ari ikindi kintu nashaka guprofita ndiba ko namuha ikintu nkacafata nkahunga nkagenda nk'ahantu nkamuhesha barantumye nkagenda nk'ahantu mwicara nk'ahantu kure nkaguma ndi je nyene nkaca nsanga nyene ndaronkeyemo chance yo kumuhunga hanyuma rero uko ngene uburyo byagiye biragenda byavansa yarabunye ko umutima atamfise sero n'uburyo iyo mpuzo yarayimbira nkaca mpagara nko ku muryango nkayumpereza ndi nk'ahariya akambwira injira nkambwira ati oya sinshobora kwinjira rero ikintu catumye nirinda narigirwa inyuma naririnda ibiyago cane nawe kandi ikindi muko kwirinda ibiyago cane nawe hari ukuntu yabonye ko nanje atavyo nshaka acatangira ko natangiye gucambaho mu buzima nkarira cane ashwanira gushika yaho umugore nyene arabibona we yarabibonye arihorera abavyeyi bakakubaza yuko umwana yatwaye indaze mu vyabibona kare rero arabikubaza bakaguma hakana rero nanje ngere ico kintu ariko yakimbonyeho kuva kare akaguma hoze nyene mugaka kimbaza nanje nkatinya nkahora rero ibyo byagenze yarambajije igihe kimwe ndatimba ndayimubwira ko umugabo yarageze kurigezanya nka cane avuga yuko bonyerukana nkagenda atankeneye ataco maze kuri uko kutakimara aruko ntakoze ibyagomba rero umwana yo bari muri ico kintu by'ukuri ahunge cane ahunge ko bafise amayeri menshi satana batera mu buryo butandukanye rero nawe bigusaba kugira ubwenge bigusaba kwirinda ntuca wamika ruvuga ati hari ababigendamwe akavuga ati boss wanje ngo ngaka nkuze canke iki ni sawa ubuzima buzobandanya ntibubandanye ahubwo buri kurabwonona rero uwo kwirinda cane ugahunga ukaja kure cane yego tukiri ngaho nyene turumvise ko agira urabura bikomeye bitandukanye ariko turifuza kumenya mbega mu bavyeyi bose bagira aca mu maboko yabo bakurera hose wagiye uhura n'ibikomeye nta ntamwe ubwe tuvuga ati harasumba hahandi umukoko arambere umuvyeyi umunyobera akarera n'abandi batunze abandi bana naho byari bimeze gute
si hose nagenda ba muri ubwo buzima ya si hose vraiment hariho bamwe bamwe shimira kandi cane bambereye abavyeyi umuntu akubera umuvyeyi atakintu na kimwe yiteze kuri wowe agakora ikintu nyene nk'iciza basi umuntu agufata nk'umwana wawe narahuye nabo bantu bamfata nk'abana babo umukozi yagiye apana ngo je ngambonera avuga ati rero ko umukozi adahari mwe n'abana banje ntibaryame wowe ukora oya twese turi bamwe yadutukira muri binebwe muri biki ntiyigera mpaza kwa ngo ndi umwana nyene wo ngaho ngo ntubatunze ngo mbonere oya rero ndashimira na bamwe uretse ko hariho n'abandi ubwo buzima batabumfatamwo ugasanga nubwo umukozi aba hari n'iyare mu gukora kora ikigiri uku byaratumye no muri ibyo bintu jewe bituma ntiga cane ya tukingaho nyene mbeko turangize kino ganiro cacu hari n'ibindi bigiye bitandukanye bahurira navyo muri ayo mafamiye ugasanga nk'ikijanye no gufungura barafungurira abana babo ariko wewe batunze ugasanga ufunguye inyuma y'abandi ndetse ufunguye n'ibitari byo bafunguye canke hageze kugurirwa impuzu abandi bana bakabagurira wowe ntushikirwe hageze gusohoka abandi bana bagasohoka wowe ukaguma mu nzu muri ico gihe nawe wavyitwara mu gute hari ibintu kuba twarawe n'ibintu byinshi agana ugasanga banibagiye basi byose bikagujira ubu mu buzima ibintu byose nyine sinzi bana maze gura n'ibintu byinshi mba mbona ko ari bisanzwe ariko ndibuka ikintu kigeze kunkomeretsa igihe kimwe iminsi mikuru mu buzima je sinigera nambara impuzu mfite nambara iza abandi bana bambaye bankuriye ya ndibuka ko mu gihe iminsi mikuru kumva araja gusigura ngo sinarose impuzu ariko ukabona abandi bazibaguriye je barashaka kureka kungura impuzu nkambara impuzu zo bankuriye canke akana kayambaye akabiro nambara ku munsi mukuru canke se no muhe bisanzwe dewa ko je nigeze kwambara ikirato ca famille sinzi ko wambaye ikirato cane usanga kikagerana kikananuka kwa nico wambara ahugiye hose nico wajana ariko ibirato byuzuye ugasanga nyene sinzi we ntibakwitaho ntibakugurira impuzu jewe nta muvyeyi nigeze no mwana nyene ngo yandeze ngura impuzu ni bake cane naho nyenda ndayibonye ubu nkuze ubuzima bwanje nagize chance nkaronka abantu bankunda bakangabira ku munsi mukuru nambara ibisanzwe kandi nabimenyereye rero barahura n'ubwo buzima ugasanga ntaronka umuntu amugurira impuzu ugasanga wanashima no gufungura bikatugora hari igihe baguteke kazana raso canke igira uko usanga abana bakora mu buzima bwo kwicira inzira sero n'ibintu bagenda barahura navyo umuntu yamufasha ntamubere umuvyeyi ugasanga ariko yicinze hari abantu batuma abandi bantu baja mu bibi atari ko imitima yari ibiko ya rero muri ico gihe naje nta mudu nshasha nambara nta meme n'ikirato canke ibiki abandi baragurirwa je singurirwa ya tukiri ngaho nyene hari ikindi tuza kugaruka ko imbere ko turangiza kino kiganiro cacu ugasanga ugize chance aho hantu ugiye kuba haba abandi bana b'abakobwa turakunze kubibona uwo mwana bishitse akakora ikosa ngo ni wamwigisha ingeso mbi cyangwa ni wamureze nabi waruke kubibona waruke kubiraba ugasanga ibintu byose bashaka abari wowe kubiraba naho byitwara mu gute nibyo vraiment ahantu kenshi tugenda turaba hari igihe umwana wakora nk'ikintu canka ugasanga n'ibyo bintu yabyanduye ahandi bakabyagiriza uwundi babatunze bakavuga ko ari bamwigishije ingeso mbi aho ugasanga wa mwana arezwe hajya niwe ari wa mwana waho ariko yigisha ingeso uwo mwana arezwe atari we wabikora rero kenshi barakunda kubonerwa bakavuga ko aribo babigisha ingeso mbi ngo niwe yigishije ingeso mbi umwana wanje ibiki tukiri ngaho nyene mbere ko turangiza kino kiganiro cacu mwiza impanuro wumva abana basanzwe mu mafamiye atari kwa base atari kwa banyina basanzwe batunzwe na ba uncle n'abatante n'abandi bo mu miryango igiye itandukanye n'akahe kajambo canke impanuro wumva babwira kugira ngo bahabe bakomeze ubuzima butere rubandana ikintu nobabwira kandi n'impambano batekera ni ukubaha Imana ni ugukunda gusenga kandi no kwama muri wowe wibonamwo ko umuntu adasanzwe ibyo uri kurabamwo ibyo uri kuracamwo bizokubera iyindi nzira nziza ku buzima bwawe
kandi bihangane bakomere cyane Imana iri kumwe nawe nta muntu n'umwe Imana yataye kandi na cane barushirizeho gukunda gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana barushirizeho no kubaho abantu babafise bababeye intambamye ubuzima wowe ko baracamwo bihangane bubahe bakunde gusenga bitanga amahoro je n'ukuri kugeza igisaha aho mvuye naho ngeze ubu ni kubera Imana ni kubera nagize umutima wo kugira umugenzi Imana rero bihangane cyane cyo kintu batekera kandi ukwihangana kwabo kuwe mu gusenga kandi imbere habo ni heza cyane n'ikindi kintu naco nosaba nk'abantu bareze nk'abantu bafashije abandi abavyeyi iyo ukora ikintu gikora atanyungu witeze ku wundi kora ikintu ukorera Imana ejo hawe ni heza cyane kubera ko iyo ukoze ikintu witeze inyungu ku wundi ndavyiza cyane ko atamuhezagira imbere Imana wo bironkera ko hari abantu bakora ikintu ugasanga ariko agikora kugira ngo aronke inyungu aje kuntunga araronsa umukozi ararose kira kintu cyose umwana hari abana batiga izisaha kubera ahantu babaye kubera imirimo ugasanga byabagoye cyane rero nibakora ikintu kubw'umutima w'Imana bumve ko wakorera Imana umwana ureze mufate nk'umwana wawe mbere yo gufata gushwanira umwana ureze ugasanga donc ari kumutwe usana n'amakosa dufise ugasanga umwana wawe niwe ufise amakosa byose bikaca bitugwako uri kumena umutima w'uwo muntu rero ukora ikintu nturi kakorera Imana ntukora ikintu nk'inyungu yawe kuko inyungu yacu nta kamaro imaze hakuriye donc twakwishima twoshimwa n'Imana muntu two turabamo biraryoshe ukora iciza ukagihemberwa n'Imana kandi ukagishimirwa n'Imana kandi ugikora utiteze ngo hari inyungu nziza ngo kuri we of course nibyo ushaka kuyibona uwo muntu ufise ashaka kubera umugisha ntuzi aho muzohurira muzi ejo hameze uku ashaka gufasha umwana wawe ushaka kugenda ejo akazomenya umwana wawe cyangwa muri famille iyo mugihe umufashe nabi atari umuntu yamenye Imana ngo agire umutima uciye bugufi nashaka kwibuka abana bawe mugombwe bamufashe neza azokwibuka abana bawe cyangwa undi muryango wawe iciza nuko nyene ukuri neza ukarengana uki neza vraiment yamigusanga imbere ibihe byose bigende gute tukiri ngaho nyene imbere ko turangiza ndashaka akajambo nako nk'impanuro ubwira abo papa bashaka gufata ku nguvu abakobwa bareze bashaka kuba profita mu kubagurira utuntu kugira ngo babarongene baryamana nabo ugasanga arakugurira impuzu karashaka gusohokana karashaka ko muganira buri mwanya kugira ngo ashike kuri cya kindi ariko arifuza n'akari kajambo nabo babwira kugira ngo bareke kwica ubuzima bw'abana batunze ejo canke hirya y'ejo aho bisanzwe biriko biraba tuzobone vyagabanutse bivaye n'impanuro uzobahaye ego murakoze hama bapapa beza abavyeyi dukunda kuvuga ko muri abavyeyi bacu kandi cane nubwo bataba batureze turabubaha ikintu twobasaba vraiment uwo muntu ufise uko angana kose ni umwana wawe uko angana kose ni navuga yuko n'ikibondo cawe kwako mu gihe wemeye ko aza mu rugo rwawe mu gihe wemeye ko mumufasha asa n'umwana mu bandi uko kwimvira kuja kumukorera ibibi kwimvira ko mujyama nuko kwimvira umwana wawe uravyumva kintu nabasaba by'ukuri mutworohereze mwihanganira abandi bana bafise ibintu biba byarababaje byinshi mu mitima yabo rero haciye hifadikanya n'ico kindi kibazo no kumena umutima w'umwana ugasanga azokura atabyibagirwa azokura bitibagiranwa mu buzima bwiwe rero ico bokora bo kwihangana bakubahiriza agateka k'umwana kuko hari igihe bishuga ugasanga ibintu birabaye yatwaye inda uramwihakanya ahubwo abagabo hari banabesha abagore bati niwe yagerageje kundondera agize iki ugasanga donc aramuremananirije ibibi uwo mwana aramubesheye ugasanga abavyeyi abamama nabo hari ukuntu bamusi bose batahura bagashaka bavyemera uko nyene bakibaza ati abakobwa basinzigo yashaka kugira iki kuntwara umugabo ugasanga birabaye ikibazo rero ivyo byose nawe umugabo ariko abakwegera ibibazo uwo mwana ugasanga ariko araba mu buzima bubabaje cane rero ico twobasaba vraiment ni kubahiriza agateka k'abana bareze nico kimwe n'abana babo ndagushimire cyane ndanaguteye intege muri ubwo buzima urimo
twizere ko ejo nawe uzotunga abandi bana marivyo y'ubuzima waciyemwo twizere ko ejo ari heza ubandanye ukorera iyo mana nyene wahisemo kandi nayo ntizoguhemukira twizere ko bizogenda neza tuzohure ubwira kandi ufise izindi ntahe atarizi zabagukomerekeje ahubwo uzogushima Imana ati marivyo nahuye navyo uno musi ndi uwundi muntu Chanella ndakomeye ufise urugo rw'iwanje nanje mpunze abandi kandi ivyo nahuye navyo nabo ntibazohura navyo ndabashimiye cyane mu bakunzi ba Roy TV ndabutse kuganira nawe ubivuzekw'iki murafite icyo mubivuga ko muri commentaire ushobora kuba umuvyeyi ufise abana ureze ugasanga nabo bana kugira ngo ureke kubafasha ibyo wategereza kubafasha bibavako gusanga niba abana batubaha ukubera ngo atari mama wanje canke papa wanje ntumwe ushobora kumugambukira ukubera n'umuntu atari mama yamvyaye ngo ariko afata nk'umukozi ugasanga onye umwana nturukura muri icubahiro none utamuhaye icubahiro azogira icubahiro nawe gute erega umuvyeyi uramwinginga ukamwitaho ukamwisemba ubwo uba uzi ko atari umuvyeyi wawe ukamuresha kugira ngo ivyo ukorera vyose abikore nawe yumva akwiyumvamo ejo azogutuma ikintu umubwira ati n'ubundi si mama ariko ngende vyanke bikunde ndateba ugasanga ni mwebwe nyene muriko murishira akagozi mw'izosi nimuriko muratuma babakunda abavyeyi rero mukunda abana mwe wemeye kumutunga umubere umuvyeyi koko cyane cyane kuri abo bapapa baca bifuza ko baryamana kuza kubasambanya kubicira ubuzima bwa kazoza nukuri mubirekeraho umenye ko ari abana muhavyara sikoze ko ari umukobwa wawe mbega ari umukobwa wawe ivyo vyubaho murekeraho rero twizere yuko intara ya Chanella kubaka benshi kandi mu gice mvuze ko muri commentaire kugira ngo abapapa benshi bahebe iyo ngeso abari bahora babikora mubarerane umutima w'urukundo mureke kubarema mwo imibabaro gusanga umwana agiye yarababaye ntacizera ko urukundo ruhari ntacubaha bivuye kuri mwebwe nyene impanga mwa mwarabareranye canke urukundo mwa mwarabenze ndabashimye cyane na cameraman Pasipro yatumye amajwi n'amasanamu bashikira bimeze neza cyane abateraga subscribe mujye subscribe mande mukikana bya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.